kibasi muri no mwanje mpagaze ngaha Mwe mwakora itamushoboye nubwo mwatangitse wanyu mwana kimwe uko je umunana na nimero fix uvuga ko afise imyaka 5 ari mu kukwiza imyaka 6 abana b'imyaka 6 buno munsi bageze nko mu wa mbere aba incabwenge ziri mu wa kabiri mugabo uraba hakiri umenga angana n'umwana w'amezi 8 ni ikintu kibabaje cyane rero bisaba wowe uri kurankurikirana atagira imitima kweri gusa twibuke neza ko twese turi kwise kandi twese tuzogenda ariko ikintu cyambere gikone kwimba nzogenda nakoze iki nakoreye iki abandi nsize kwise cyanke nuwehe mugani nzosiga ndibaza neza ko umuntu yari yambaye amafu. Hi guys, murakomeye kubatashowe kumenya ni Jadomix akaba ari wese w'imvura fashion ariyo batazira Institut Supérieur de la SAP. Tukaba twifujije kubamenyesha abanywanyi b'imvura fashion yuko twahezagiwe kuronka ikibanza gishasha ariyo location aho dukorera imvura fashion. Tukaba turi muri Galerie de Boulevard opposite yahahoze Avana. Tukaba ikibanza dukoreramwo shop ni B12 muri Galerie de Boulevard. Hama karibu cyane mwese, turabashimira gose ababandanije bafata amaboko imvura fashion. Tukaba tushatse no kumenyesha kuba tazi imvura fashion ni company yiyemeje kwambika abantu muri East Africa. Tukaba tunodalinga n'ibintu bivuye hanze y'igihugu bicishije mu mvura fashion, bisigura yuko ikintu cyose ubikeneye kizima ushobora Bashari TV sava umeze gutemeze neza Elma Love Mari umutadebuki Rwanda meze fresh kandi ndashima Imana ko ndi muzima ariko aho ndi sahano hari abantu bameze neza sahano hari abantu bishimiye nkuko nawe uri kurandaba woba wishimiye canke bumeze kuko nahantu hameze nabi cyane ndetse hari ibibazo byinshi bitandukanye uno musi naramutse ntembera mu bitaro kugira ngo ndabo ku bintu meze ariko kandi nahasanze ikibazo gikomeye cyane ikibazo gitumye numva umenga norira nogira ico mvuze nkoresheje igyanjye kugira ngo nawe ushikirwe tugire ico dukoze hagire umuntu yofasha n'umwana muto cyane yagize ikibazo kuva akivuka avukana umutima utabaguritse ariko kandi n'umwana umuravye ukuntu angana ntukomera neza ko amaze kwiza imyaka 5 ntavuga araraba gusa ariko nta kindi kintu ashoboye gukora ntashoboye no kwicara ntashoboye no guhaguruka nkuko mubibona ariko ndi kumwe n'umuvyeyi we kugira ngo tumve byinshi tumenye byinshi ese hasabwe kugira ngo umwana ave hano umwana amere nk'abandi amere nk'abana bari mu rugo amere nk'abana bari kwishure n'abandi batandukanye mama ndakuramukije cyane yego umeze neza Imana ko bikose amazina bakwita gute twanifasha orede nifasha orede none kuvuga buke duza kacubazi kandi urabe nabako badukurikirana kugira ngo bakubone uburiwe nitwa nifasha orede umaze igihe kingana gute ngaha anya no umwana maze imyaka 5 itariki 6 nzoba ntango umwe kugira 6 ni kuvuga umwana yavukiye ngaha uguma ngaha gushika no munsi yavukiye mu ntara ya Cankuzo hama baje baturungika ngaha yego batubwira transfer kuko tavyo bari bashoboye bakivuka nyene baje baturungika agishika ngaha anya iyo myaka 5 iri nyuma mugishika ngaha anya ikintu cya mbere babwiye ko cihutirwa coko kwa cyari ikihe kitarakuba gushaka kuri no sa kuva tugishika ngaha batubwiye ko umwana ko ngaha anya badashoboye kumuvura ari maka hanze kugira bamopere ikibazo cy'umutima yavukanye rero kugeza iyi saha kubera uburyo turashobora kuronka ukuntu turashobora kuja kuvura imyaka 5 yarangiye wicaye ngaha uri kurarondeza ubufasha hirya no hino byanka yuko mushika aho mwifuza cyane kugira ngo umwana ashobore kugenda ariko hari abagira neza barengana mu bitaro ahatandukanye ndetse hariho n'ibintu bica muri guverinoma byo kugira ngo bafashe abantu bamaze igihe kirekire bagwariye mu bitaro baremvye simwe ntibabashitse ko ngo bagire ico babafashije twebwe ukuntu byagenze nabashoboye kugira bakaza ngo bagira badufashe amahera baciye bayarya
hama rero n'abashobora kuza ngaha babagira neza baca bababwira ngo amahera ngo barayariye. Rero kugeza n'ubu turacicaye, nta muntu ashobora kuza ngo haje umugira neza agira ico adufashije, baca babasubiza inyuma. Ni bande babasubiza inyuma? Abo babajije nibo baca bababwira ngo amahera ngo barayariye, nanje abayariye n'abanje ngo bagira badufashe hamwe baca barayarya. Amafaranga yashika yaribwa yashikira kwande, ninde yayabika? Amahera uwayatereje hariho uwitwa Ndayisenga Donation, niwe yariye kugeza n'ubu ari mu mpimba kandi kubera ico kibazo nyene. Ariko kuki amafaranga yo gufasha umwana mwayahereza umuntu ese ntacu mwari muzinanye ko nise w'umwana canke yarinde kuki atari we wayibikira cyangwa muguriye konti iri block kugira ngo izokugurwa ruko ico gitigi cy'amafaranga gikwiye ndetse akeneye uko akoreshwa? Yavuga kari karadufasha ntitwamenya igituma ibyo ashaka gushika ko yaje avuga ngo agira dufashe. Rero aca bari waja terereza amahera bamuhaye carayarya hose, aho yaterereza hose, ndetse n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza nawe nyene yarashoboye kumushikira, amahera aratubwira ko bayamuhaye carayarya. Nturire mbona ibintu bishikare abantu batagira umutima buntu, ariko kandi twibuke neza ko twese turi ku isi kandi twese tuzogenda. Ariko ikintu cyambere gikone no kwimva nzogenda nakoze iki nakoreye iki abandi nsize ku isi canke nuwehe mugani nzosiga. Ndibaza neza ko umuntu yari amafaranga nta migisha yaronsemwo, ahubwo nakaburi yimbiye wenyene gusa ntibe gutera umutima uhagaze. Kandi nturire niko bimeze, but turi ngaho kugira ngo duhagurukire uno mwana avugwe. Dukeneye abantu bari seriye, abantu babona neza yuko hari cyokorwa kugira ngo uwo mwana avugwe. Nimba atari banga amafaranga yasabwa angana gute? Hasabwa miliyoni 12 z'amadolari. 12 miliyoni y'amadolari. Ariko batubwiye kugeza isaha yuko yaduze kubera ko amadolari ngo aduga nayo nyene kaduga. Imyaka mubayeho gute ngaha anya konzi uko umunsi uhera no kubandika amafaranga y'igitanda yo kuryama, ariko ukaba uhamaze imyaka 6 igiri kwire uhabayeho gute? Amafaranga yo ivyo bintu ava he? Jewe ubonye ko natubaye umuntu wari wese Imana ikoresheje n'ushobora kugira icyo akoze namba tuzanira aya mata y'umwana canke akazana dufungurwa cyangwa akazana pampese zo kwambika umwana ntiby'Imana. Guys, unkurikira nawe sahari sinzi ingene mungana, ariko nubwo mwabaki mukaba umutima cyenda binginze kandi ndasavye shimitse. Kino gikorwa ni kintu kigoye cyane. Uno munsi ntori mu bitaro, wewe uri muhira, ntuzi impamvu Imana yakuhisemo kugira ngo umere neza uyu agira ibibazo. Peut-être ushobora kuba ari uzo umucunguzi w'umwana, sivyo? Ushobora kuba ari we Imana yahisemo kugira ngo uzumufashe, azahagara avuga ati nafashijwe na naka. Kuki twakwicara tutiyumvira kino kintu? Abantu bese aho tuva tukagira dufise umutima umwe, kiretse ko tuyikoresha gutandukanye. Uwo mwana aradukeneye, umwana arakeneye wewe, umwana arakeneye umuntu wari we wese kugira ngo avugwe. Miliyoni 13 z'amadolari y'amafaranga make cyane, ariko aba make mu gihe tubishizemo umutima, kuko isorosoro ngo rigire iyo rigiye. Ndabinginze duhagarare tugira ico twofashije uno mwana. Raba umuvyeyi ngenarira, ibaze naho uri umuvyeyi ufise abana nk'aba cyangwa ukaba ufise umwana nk'uyu urondera ubufasha, uce wumva gahinda umuvyeyi afise amaze imyaka 5 yicaye ngaha anya kuva avyara gushika kuri uno mwanya. Ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda, aguma ari muri bomboni, sivyo? So muvyeyi, nimba mukeneye ko musubira gufasha cyangwa mukarondera ubufasha, mwifuze ko ubufasha bwanyu bwoca hehe? Abantu umuntu ari kure, ari mu bihugu vya kure zaburayiza hehe kugira ngo ba deposit kugira ngo ntibumve neza ko nayo azosubira kuribwa nka ya mbere yo bayarariwe? Azobikwa gute? Vyo bimeze gute? Saba Imana kumwana panga. Dukeneye ko amafaranga yo deposwa aho yobikwa hageze umuntu afashe, kandi ahantu hari inzwe.
hariho hose muganga ubona umwana yapfuye ngaho. Hariho hose muganga ubona umwana yapfuye ngaho. Narandia mpaka nakosa tala kufanya gusa ahariho hose sawa mugabo bitezwa ko hatezwa kuba hari umuntu abihagarikiye kandi yizewe cyane kugira ngo abifate mu ntoki amafaranga abikwe kuko ari ngaha anya ndazi ibikenerwa ni byinshi wasanga wikoze kugira ngo umwana akomeza ugasanga uburyo ntibiko barakwira bisaba yuko nimba bikunda hakaboneka konti iri bloqué umuntu akeneye ashira amafaranga azova karo ko bavuga ati amafaranga yakwiriye urumva amafaranga yakwiriye nta kindi ko agiye gukora atari iki cyonyene sivyo nimba atamuntu uraronka avuga ati reka mpagarare kuri ico uvuge tumurondere wenyine yari amayani yo kunta yaragiye kuyasaba ko kubera yanyibye ibintu byose ngaha n'akarangamuntu na kanete sheke nicyo gituma nabona aho umuntu yayashyira nuko yaboneka kubera mbona nayo yandi yaragiye arayakurayo yakuye miliyoni 13 zari zarakuriye zose nayo cyane umuntu aca akazana akanzana ngungura amata y'umwana naza ndashirako wari 1,200,000 niyo yari atagira imitima kweri gusa gira kwihangana kandi ukomeze gusenga burya hagiye Imana ikora ku mwanya wayo ntuzi impamvu biri ko birashika kumazi imyaka yose nga peut-être hariho umucunguzi Imana iri kirategura ku bwawe hariho umuntu azoza akubera inyishu ibibazo byose ufise muri no myaka rero bisaba yuko ugira umutima ukomeye ugakomeza no gusenga bivanye no kwemera kwiwawe sinza aho usenga ariko aho usengera hose Imana ni imwe kandi Imana ikora kumwe sivyo gikuru no kusenga imbabaza kugeza iyi saha hariho n'abandi batereye amahera baterera kunutsenye ku nimero yo hanze mu madolari amahera kugeza iyi saha ndigera mbona ni nayo yashikira kuri indi yashikira ngo witwa Reka kugeza n'isa ndamuzi uwo Reka yavuze ngo nawe ndamuzi kandi akanuze barakarungi kuko amahera ari karage ari araja kuyo konte naje bari barakandungikiye ku telefone uwo Reka mufani kuramuzi howe nzi nawe nico gituma yavuze ngo nawe ndamuzi ngo ntaco namuhaye kubera bari baje ngo bagera bafashe baterereza niba bamurondeye uwo Reka nyene ari hanze sharika inyuma y'isi hari abantu babagome kweri abantu babagome je sinumwe n'umuntu yofata amafaranga yakana nkaka afise imyaka 5 angana uku ugacugenda ugacufata amafaranga ukajya uba wimvira yuko ugomba ngo bigushikane he uzobeho gutama amafaranga azogufasha iki guys uri karankurikirana nawe safise umutima vraiment twikebuke hama jewe reka nuko utari kurampaneze ngene amafaranga yiwe boya deposit kushasha kuko ndumva maze guhemukirwa kenshi banze kugira amafaranga yawe kenshi mugono umuntu wese ariko adukurikirana kuko deja arumva neza ko wahemukiwe kandi kenshi gashoboka bisaba neza ko nawe kugira ngo arungike amafaranga yiwe nimba ari kure abe siri yuko ahashikira adasubira kuribwa nko wari wa yambere narisanzwe nawe nyene nayo uguruja kubera ico kibazo nyene c'umwana nimero ya kopeke ambo Jesse sinibaza neza ko kuri kopeke vyabara ahantu harinzwe oya ahubwo kuye kugura account ishobora no kunika amafaranga y'amadolari kuko hari abantu bari hanze avuga ati je ndatereye $100 ntibiryango mwe ko arinda kuja kuyavunjisha ashikira iri $100 kugira nyene hama umunsi azoja gukura bagakuvunjira agira nyene nimba bikunda ufise umuntu yagufashamo akorondere konte kandi irinzwe nimba ari za CRDB nimba ari hehe ahari hose mugo hari inzwe atari umukopeke ubwo ukopeke nubwo ngahi wacu mu gisagara hari abantu bari hanze avuga ati jewe izo $13,000 ndashobora gutangamo 2,000 3,000 akarungi kuko nyene mugo uvuze kuri kopeke bana bigoye sivyo so dukora iki none wumva ko je nokora iki basi muri no mwana je mpagaze ngaha anye mwakora itamushoboye nubwo mutangitsi wanyu kimwe uko ubunana nta nimero ofisi oya twese sinotangiye wanje
ahubwo nkeneye ko urondera yiwawe twemene ko urondera yiwawe kugira atazosubira gushika kwizina ry'undi muntu ashikira kuri wewe ari ufise permission kuja kuyakurako gusa atakindi atawundi avuga ngo nzi ndagufashe ashikire wanye ndoyaza ugure ashikire kuri wewe gusa wewe wenyine ko deje usubiye kwizera abandi bantu gaga nuko nubundi azokwizera azozana nyina yajya agende mugashikire kuri wewe uzovuga ati yakwiriye ndagiye gukora ko rengere nkora bikenewe. So wowe ikintu giharire wowe ufata umwanya urondera umuntu aguherekeza nimba guherekeza agenda gufasha kugurura ivyo ugurura hama ibindi byose bize gukurikira mu nyuma genzo tumangaruka base gukora mu nyuma dutangaze nimero ya konti zo warose. So yes bakunzi ba Shali TV ndibaza murumva neze ngene kibazo kimeze je no mamuze nayo nshira nayo mira ko ikibazo kiragoye brother nimba bishoboka egera basono umwana bamurabe neza bamurabe fresh kugira ngo umuntu wari we wese hari arabe neza ko umwana akwiriye kuba yovuga yuko afise imyaka 5 ari mu kukwiza imyaka 6 abana b'imyaka 6 buno munsi bageze nko mu wa mbere aba incabwenge ziri mu wa kabiri mugabo uraba hakiri umenga angana n'umwana w'amezi 8 ni kintu kibabaje cyane. Rero bisaba wowe uri kurankurikirana yuko ari ugira ushiramo ingufu amafaranga akeneye umwumvise n'amafaranga atari make ariko kandi ubifisemo umutima tubifisemo urukundo n'amafaranga make cyane yo kwira no mu ndwi imwe no muntu wemva n'abari kwaraterera hariho menshi tuja mu kabare tukarya tukanwa atacu yunguye hariho menshi dutagaguza mu bintu bitagira akamaro ariko kandi anya twakoresha ibintu tubona ko menga ni guspendinga life kuko turafashisha umwana no agahagura akavanga muri bino bitaro imyaka 5 ni myinshi umuvyeyi kararira nk'umwana mutoyi twese ubutari umuvyeyi ariko yegereza kuja ku muvyeyi bino bintu bishikiruye ejo gashikira uwundi. So ni mwebwe kugira ngo mugire imitima ikomeye ariko kandi mukeneye ukuntu mwofasha tugiye kurondera ingene twamuguriza konti yiwe wirinze kurumva ko yahemukiwe kenshi turondera ingene twamuguriza konti yiwe hama dutange nimero ya konti muzoza mushikiriza ku butumwa ndibaza neza ko ico ari kintu gikomeye hama uwundi nawe yumva ko afise ukuntu yoshaka kumushika akaza kumuraba arafise no kundondera jewe mu gihe uno munsi adashoboye kuboneka je nkamwadresa akahashika hano bakaza mukamuraba ingene amerewe hama ibindi byose bikazokurikira murakoze.